Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kongera ugashikirizwa n'ishirahamwe TWR Radio y'u Burundi. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Nshuti mugenzi munyonyi ibiganiro by'ishirahamwe TWR Radio y'u Burundi. Mukunzi w'ikiganiro inkuru nziza kuri bose, Michel Ntamubano ndakuramukije, nkwifurije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Nezererwa cyane no kongera kuronka akanya ngo dusangire amajambo y'Imana, kandi ndakwibutsa ko dushishikara kuvugana kwijambo ryo gucungurwa, na cyane ko turi mu gihe cyo kwibuka imibabaro y'umwami wacu Yesu Kristo, n'ingene iyo mibabaro yahavuye ivamwo insinzi yacu kuko twacunguwe. Mu kiganiro giheruka twavuganye kuri jambo yo gucungurwa, aho twabonye gucungurwa ico bisigura, kandi twabonye ingene gakiza kaje, tunabona ko kaje kari gakenewe kuko umucunguzi yaje mu gihe isi yari ibangamiwe n'icaha, kandi ibyo biba kuko Imana yakunze abari mw'isi, kandi ikaba itari yifuza ko hogira n'umwe apfa rubi, ariko nk'uko umugambi wayo wari uri ko umuntu wese yoronka ubugingo budashira. Twatandukanye tuvuganye ibyo gucungurwa kw'imibiri yacu, turindiranye igishika kuzobaho, kandi ico gihe niho tuzoba abana b'Imana vy'ukuri, kandi turonke ubwo bugingo budashira nk'uko Imana biteguye. Uno munsi turashishikara tubone ingene twokwifata mu rugendo turimwo mw'ibanga ry'ubukristu, kugira ngo tuze dushike kuri uko gucungurwa kwa nyuma. Dusome amajambo dusanga mu gitabo ca Yobu igice ca 19, duhere ku murongo wa 21 tugeze ku murongo wa 25. Ndasoma 21. Mungirira akagongwe yemwe bakunzi banje, kuko ukuboko kuhoraho kwankozeko. Ni igiki kibatera kundendereza nk'uko Imana ingize? Uko umubiri wanje wabaye ntikubahagije? Icompa amajambo yanje akaba yanditswe, icompa akaba yanditswe mu gitabu, icompa akaba akorogoshowe mu gitandara, n'ikaramu y'icuma, n'icuma c'urusasu akazohoraho. Murongo wa 25. Ariko jewe ubwanje nzi yuko umucunguzi wanje ariho, kandi ko kwiherezo azohagarara kw'isi. Imana ihabwe icubahiro cane. Uyu Yobu avugwa muri kino gitabo dusomye nuwo abantu benshi bazi, kandi sinkekeranya nawe mugenzi ukuranyumviriza ko ushobora kuba waramwumvise akatari gake umusoma muri kitabo yanditse, canke wumva aho bamwigisha mu makoraniro canke no kw'iradiyo. Uyu Yobu rero yari mu mubabaro ukomeye, kandi yamaze igihe kirekire arindiriye uwo mutabara. Muri ico gihe kirekire umubiri wiwe ntiwigeze utunganywa gushitsa ku rugero Imana yashaka. Yamara rero yibutse ko uwari kumutangira impongano akiriho. Kubera umucunguzi dufise ibyizigiro ko turabidegembya, atarubanza rw'ivyaha ruzodutsinda. Ico usabwa wewe uno munsi kugira ngo ntuzotsindwe n'urubanza, ukwiye kubaho ubuzima buhimbaye Imana. Iyo ubayeho atakibanza Imana ifise mu bugingo bwawe, iyo ubayeho utitwararika ivy'Imana, utitayeho kurondera Imana, naho biboneka kuriho uri muzima mu mubiri, ariko mu buryo bw'impwemu uburi wapfuye, bisigura ko ubayeho ubuzima butagira ubugingo. Inshuti yanje uri kunyumviriza, wewe wowe uriho uri kure y'Imana, ndagusaba ngo guhera ubu wemere kubaho ariko ufise ubugingo muri wewe, kandi ubwo bugingo nkubwira ni Yesu Kristo yakubambiwe, umucunguzi wanje, umucunguzi wawe. Dusome hano mu gitabo ca Yobu nyene igice ca 23, duhere ku murongo w'8 tugeze ku murongo w'10. Umurongo w'8 uravuga ngo, raba nje imbere ariko sihiri, nasubira inyuma nkayibura. Naje bubamfu mu gihe ikorera, naho nyene sinshobore kuyibona. Yihisha ku ruhande rw'iburyo kugira ngo sindayikubita ijisho. Umurongo wa 10. Yamarayo irazi inzira ncamwo. Naje bubamfu mu gihe ikorera, naho nyene sinshobore kuyibona. Yihisha ku ruhande rw'iburyo kugira ngo sindayikubita ijisho. Ku murongo wa 10. Yamarayo irazi inzira ncamwo. Niyamara kumvugutira nzovamwo meze nk'inzahabu,
yamarayo irazi inzira ncamwo, niyamara kumvugutira nzovamwo meze nk'inzahabu. Yobu yarihweje ibigeragezo vyiwe, ntiyacika intege, ahubwo atahura ko ari igikoresho Imana yateguye kugira ngo bizomuzanire ivyiza. Yacishijwe mw'itanure ngo akurwe kw'inkamba nk'inzahabu. Mugenzi unyumviriza, mw'itanure hajayo inzahabu nyayo, inzahabu atari pirate. Kandi itanure ryagerewe inzahabu ntirishobora kujamwo umujumpu canke icuma c'ifeza, kuko ivyo vyompi bitanganya ubukomezi canke uburemerezi. Iri tanure ryagenewe inzahabu ni iry'inzahabu nyene kugira ngo riyitunganye rwose. Iyo tubona inzahabu yahejeje gutunganywa neza ikaba isayangana, nuko hariho igikorwa, umuriro w'iryo tanure uba waramaze gukora. Imana rero iyicishije umuntu mw'itanure ntibigomba kumusambura, ahubwo ibigomba kumuvugutira. Nk'uko umucuzi yafashe inzahabu akayishira mu muriro atabagombye kuyisambura, ariko bagombye kuyivugutira kugira ngo ayihinyanyuremwo ico yipfuza kuyikuramwo, kandi ico kivamo gifise ubushobozi kandi kigashobora kuramba igihe kirekire. Yobu rero yariko aravugutirwa kugira ngo azobe igikoresho c'Imana mu gihe runaka cari imbere. Mugenzi unyumviriza, ushobora kuba nawe uri mu bigeragezo runaka bitoshobora kugereranywa n'ivya Yobu, ariko ubuzima urimwo bukaba ari ubuzima bwumye. Amageragezwa akunanije uno munsi akugoye kwihanganira, kandi uhora usenga ukanikisonzesha, kandi wasuzuma ugasanga si kubera ibyaha wakoze utatuye, ntuhagarike umutima. Imana usenga yarumvise kandi nubirumva, kandi ntiri kure yawe, ariko wihangane ushishikare uyizigira. Iri kwera kuvugutira kugira ngo igukoreshe mu gihe kiri imbere. Hari igihe ibona ibikorwa biba biri imbere ikabona ko atari wari wese akwiye kubikora, ariko igategura umukozi. Emera uvugutirwe. Dusomye mukete intumwa Paulo yandikiye Abaroma igice ca mbere kuva ku murongo wa 20 kugeza ku murongo wa 21, tuje dushirako n'umurongo wa 28. Havuga ngo kuko ibitaboneka byayo nivyo bushobozi bwayo budashira n'ubumana bwayo bibonwa neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bimenyekanishwa n'ivyo yaremye kugira ngo ntibagire ico bireguza. Kuko bamenye Imana ntibayubahe nk'Imana, ntibayishime, ariko bacitse abiyumvira iby'ubusa, imitima yabo y'imburabwenge icura umuzimagiza. Ku murongo wa 28. Kandi nk'uko banse kumenya Imana mu mitima yabo, niko Imana yabahevye ngo bagire imitima y'akahebwe, bakore ibitabereye. Imana itubabarire cane. Umutima w'umuntu adakijijwe uracura umwiza ukaba ruhebwa. Imana yarahevye uwo muntu kugira ngo apfire mu vyifuzo vyiwe bipfuye, kuko nawe nyene yanse kugarukana umutima wiwe kuhoraho, agahitamwo inzira y'ikibi gusa. Nk'uko twabisomye ku murongo wa 21. Uno murongo wa 28 havuga ngo kuko banse guha Imana ikibanza mu mitima yabo, yarabahevye ngo bagire imitima y'akahebwe, bakore ibitabereye. Nshuti yanje, umviriza neza y'amajambo. Banse guha Imana ikibanza mu mitima yabo, bahitamwo kugururira Satani, bemera gukora ibihimbara Satani aho kunezereza Imana umuremyi wabo. Nawe urabe kuno munsi ivyo ukora ataca Satani coba kirimwo, ariko urabe ko uri kunezereza Imana umuremyi wawe, ukayihesha icubahiro mu buzima ubayeho. Twavuze ngo umuntu wese akwiye kugira ubuzima burimwo ubugingo. Ntaco bimaze kuba umukristo ariko ukaba ubayeho ubuzima budahimbara Imana, ukaba ubayeho ubuzima butarimwo ubugingo, butarimwo Yesu Kristo. Aba nabo Bibiliya yavuze ngo imitima yabo bayikuye ku Mana, ntibayiha ikibanza, nabo yaciye ibaheba ngo bagire imitima y'akahebwe, bakore ibitabereye. Ibi bitabereye tubisanga kuno murongo wa 29 kugeza ku murongo wa 31. Haravuga ngo buzuye ukugabitanya kose,
ukugira nabi, ukwipfuza n'urwanko rw'ubusa, buzuye ishari, ubwicanyi, ugutongana, ubugunge, ukwitamba ku muvyimba, abaneguranira mu vyongorerano, abavuga abandi nabi, abanka Imana, abatukana, abibona, abirarira, abigenera ibibi, abatumvira abavyeyi, ibipfu, abava mu isezerano, abadakundana babo n'imburakigongwe. Ngibi bimwe bimwe bitabereye bagenderamwo, bifise ikibanza mu mitima yabo. Abakora ibimeze bitya n'ibindi bitavuzwe, abo Imana yarabahevye, kuko banse kugendera mu bugombe bwayo, kuko bagwanije umugambi wayo, babaye abansi b'Imana. Imana irabaheba ngo babanze batebe muri ivyo, kugira ngo igihe gikwiye nicagera, ibyabaryohera bibarurire, bahindukire bayirondere. Icitonderwa, Imana iracabakunda, ariko kuko batahisemwo kugendana nayo no gukorana nayo, nayo yarirabiye hirya irabareka, kugira ngo babanze banezereze imibiri yabo, binezereze mw'isi, ariko yiteguye kuzobakira igihe bahindukiye. Mwibuke ko yari yabwiye Abisirayeli ca gihe bari muri rwa rugendo bava muri Egiputa, iravuga ngo nimwana nanje nzobata, ariko nimwemera kumbera abana nanje nzobabera Imana. Rero bataye iryo sezerano, bahitamwo kwibera mu bundi buzima Imana itarimwo. Imana rero yarahebye ikiremwa muntu ngo gikurikire inzira yaco. Abo rero nibo Yesu Kristo yaje gukiza, kubera rwa rukundo rw'Imana yagumye bakunda. Ni naco gituma Yesu Kristo yavuze ngo umuntu ategerezwa kuvuka ubwa kabiri. Uwavutse ubwa kabiri rero Bibiliya imwita icaremwe. Ingo n'imiryango. Kaza mu kiganiro c'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe TWR Radio y'Uburundi. Ikiganiro kirimwo inyigisho n'impanuro ku buzima bw'ingo n'imiryango. Ndaguhaye mwiriwe nshuti mugenzi, mukozi wa kino kiganiro ingo n'imiryango utegurwa n'ishirahamwe TWR Radio y'Uburundi. Uri kumwe na Rodasman Akiza ndiko ndagushikiriza. Mu kiganiro giheruka tuwaganiriye ku bibazo bituma abantu barondera abagore barenze umwe. Twarabonye ibitari bimwe kandi twarumvise n'intahe zitandukanye bagiye baradushingira. Mu bishinga ntahe twumvise, Nyandwi Eric yaratubwiye ingene byari bimeze mu rugo rwiwe gushika naho yipfuza guharika, ariko mu kurambere abajije ingene yo bigenza aramuhanura amubwira yuko ivyo bitomworohera ko guharika atamugishurimwo kandi atobishobora kuko akiri muto, ngo yahise mu guca yomoka araturugo, ahanini abuze icubahiro gihabwa umugabo n'umwumvikano mu rugo. Ariko iyo yagiye ntivyamworoheye, yarahavuye aragaruka mu rugo, hanyuma indunduro ya vyose arahava arihana ivyaha, eka n'umukenyezi wiwe arihana. Mbega none bamaze kwihana ca cubahiro yarondera yahavuye akironka? Reka tubandanye tumumviriza. None mumaze gukizwa ca cubahiro caragarutse? Tumaze gukizwa ubu ibintu novuga ati byaciye biba bishasha, nka kurya twatangwe mu ntango ati none mengo abakiri bato kumengo usanga bakundanye, bamaze gukura naho kandi ugasanga mengo barakundana. Ico ndacenda kironka gisumbiriza aho twaciye ntarabona Imana. Ubu ni vyiza kandi turashima, kandi ndacengera ni ku ntambwe ntari bwashike ko kugera mu yisaha. Bose bari baramaze kusa n'abanca mu muryango ngo je ntaco maze nduwo guterera hirya, kurumva ntaco ndari bamariye, ntaco nari nitayeho. Mugabo ubuho Yesu amaze kumubonera, budani mo ndatambura mu bandi mbona kumengo ndi umunyacubahiro, mbere barimo barambona bambona nkumengo ndafise ibirenge by'abandi, kumbe ari bito kubera uri mu Mana bakubonamo vyinshi. Yego. Be gutambura no kuvuga iki? Gutambura ni kurya ufata urugendo ugiye nk'ahantu, nko gupagasa ufashe urugendo nko kunova ati mfata urugendo, ariko gutambura ati ngene nk'iyo hirya za Ruyigi za Gitega za hehe, niko gutambura. Muraho cyane. None mwebwe mwumvise iyi ntahe y'umushinga ntahe Eric Nyandwi adushingiye, mwebwe hari ico muyongerako?
Esperance. ego ibyo ariko aravuga nibyo, hari abakenyezi benshi baciye mu rugo baca bifata uko batari. Umugabo muha amategeko, harya abantu b'abagabo barakeneye icubahiro, barakeneye kwitabwaho kuko baragoye, bameze nk'abana batoya, ndetse tubaharura nk'abana b'imyaka 2. Baragoye kuko urabamesera, urabasasira. Ibyo rero bamaze kutabibona baca bababara gose, kandi suko baba ari banini mugabo kuko baba yakuzanye urumva umufasha, abaje kugufasha ku kintu nawe wari kurakora mugabo aca kigufasha. Mugabo abakenyezi nabo ngo ndakumesera ubaye umwana. Ciye mwangira abakenyezi ati mbe muko umwana aboneka hatangiye kuboneka nde, hatinga kuboneka umugabo umwana yaje mu nyuma, ubanda kumwitaho mugabo wawe ukamuneza, naho byoshika ego satana aca muri byinshi ntibize bikuboneke ko yuko uri umugore uninze duka kugira ngo umugabo aje hanze, inze duka ziba zavuye kuri wewe. Uragerageza naho yogenda avuga ati naho nagiye umugore wanje ntacyo nshobora kumugayako, nta nakimwe atankoreye. Uragerageza kushoboye kose ukamumesera, ukamukurikirana, ntagende mu bantu yambaye ibihuzu bikandirazanya umugore akama afite uduhuzu tumesuye n'ukuri, kandi umugabo yameshe akabona ko ameshe, akabona ko yambaye karatoke akitabwaho nukuri. Ivyo naho byoza haragira aho bigarukirije, mugaginza agenda hari yazimanitse hiyo agasanga bazimesuye neza, cyavuga ati mbona ko naho bitondero acagenda hine kugaruka bizomugora. Ariko umugore turakwiye kumenya ingene kubaka ingo ziwacu, tukubahana mu rugo. Naho biruko abagabo nabo kandi barakunze kutubaha abagore babo. Abagore turababara cyane iyo dukoze ibintu twakora tukababara. Abagabo bakabifitiye ikaramu icisha mu murongo gusa, tukuri icisha mu murongo, naho ukora byiza ugize agakosa na gatoya ngo navyo ndi wari wavyononye, kandi nawe wari wabikoze neza. Umva hari igihe rero tusha tubabara ati none mu rugo ntibanshimira, ntibagira gutukacu, usanga umugore kare gukora nabi gatamenya Imana kukubera ntayashimiko n'umusi warimwe. Naho yo nereko nabi ntane kampore bamuhereza, urumva ucumenga yene umuntu umucangero agenda usaba ibintu byinshi kugira ngo tumererwe neza mu rugo. Naho ko bana yo citara gutya kampore gusa karadutunga ntacyo bitwaye. Ego Inosa urabuvyumva bivuga ko iki byo bintu Esperance avutse. Ego kweli ivyo avuze umwanya umwe nivyo, aravuze yuko kumbure usanga abagabo bameze nk'abana b'imyaka nk'ibiri. Sanze ko ico kintu avuze nico, uko je mpaye ndaba abantu b'abagabo keshi na keshi mpaye ndaba dufashe biga bishe byijana, abantu keshi na keshi ingo zimira nk'izisambuka canke zikasubira inyuma bivanye n'intuze nico nyene cyo kusanga abagore keshi batahura abaribo. Usanga rero nka 30 kujyana basanga keshi n'abagabo nyene babise imitima mibi bafise izindi baje mu marigara bakahanurwa n'abandi kumbure impanuro zitari zungani. Keshi usanga beshi biva kuko n'abagore babafata muhire, usanga ari cyagomba rero kuza kuraba nyene abo hanze kumba bamufata neza, mugani abata atihanganye ne kweri ico kintu kweri cyo babuze nico. Uko najewe ico ugenda buze ko mazi imyaka 13 nubatse, niyone maze najewe ico caranciye ko mu myaka nk'itanu ya mbere. Aze rero keshi na keshi genda baze sasa mbere umugore akiva nk'imuhira wewe abazi yuko aje gutegeka, ntanike harura kumbura hada kantu batanga kagashimwe kabavyeyi ico gasigura. Wewe kumbure wewe amengo aje nkumengo mwongana, aje nkumengo agomba ko mungana, ntatahure wende ko ari umugore nawe uri umugabo. Kanatsinda nibiri ravuga yuko abagore kwambara igitambara bisigura yuko ari shokiro c'abagabo, agasanga rero nkagere mu ntango umugore ntiyagitahuye ico wamengo nyene kumbura kumare ni kunandengera. Mbere kuri naje kweri ndavye abantu benshi bari bahuye nizo ngorane je nagize, benshi baraharise cyane bari ku mahanga. Kwegere ini waje none we wagize ingorane zimeze gutega Inosa. Je mu ncama kare niyo nyene ko ndavuga iyo umugore kumbura gasanga ndiko namubwira ati we dukore kino, ati je ntacyo wombwira nokora na kare unfashe nayo ndisubirira iwacu. Wasanga rero naho rero wasanga hamwe ndaramukubita cyane naho nkamengo no muhunga bivanye nuko kumengo sindamugonda canke sinamugonda. Ariko mu nyuma byaragiye kumbura arahava bazarampanura abakozi b'Imana, naje bakampanura ati naho biruko naho umengo ntareka nataraje ku murongo neza ihangane canke naho neko sanga yakarumvira nyene by'abakozi b'Imana. Ngaruse gato iyo nk'abandi umuntu anywa inzoga shinka ntakijijwe je ndibaza urugo rwanje bagwasambutse mu myaka nk'itatu gusa ngo kubera gakiza budare buri wanene y'ijambo ry'Imana rirahanura ntiyari mu ngoro y'Imana je muri mwarikaza nayo bafashe ingokana ikintu yokora uzana hande tejambo ry'Imana twafashije nagiye wenda ze gusinjira inzi yomba ngeze ena impamvu nevuga ati kumbure je nahanga n'abandi kumbure bahe n'ingorane nk'izo nahuye nazo ko kwihangana kandi bakegera Imana uko mpaye ndaba ini wacu abantu ingo nyinshi zisambuka cyangwa zimeze nabi ugiye ni mu ngo ziwabo usanga nyene utangora n'amazi usanga keshi batumvikanye bataberaniye amakosa yabagiye agira bango bumvikana mwiza nk'uwa Kristo. Ego no musi rero urugwawe urubona gute? Ico cawe urakifise, arakubaha, murahuza bimeze gute? Sawa jere ngereranije niyo myaka 5 ya mbere
kuba umaze 13 ngareranije ubu aho ngeze ndabona yuko hari ikintu congeye ko cyane ubu ni sawa naho nyine atakashaka gucanga ni mu mitende utubona twinko biragenda naho bwo nta muntu yabaye yo kwishima ushoye kushika nkiyo yabona twati aba naho biruko bafise umubano kumbure ubu bufise agace k'ubukristo bivanye ngonije na mbere nk'abantu banzi ngaha mu kibanda ashaka kumenya kuvota kuri ivyo kiravuga nivyo kucyariye bravo cyane godasi ivyo inosavyo vyo ucivuga kwiki urumva ngo iyo bitagenda neza mu myaka nk'itanu ya mbere cy'itatu ya mbere ruba rwarasambutse ariko kubera ijambo ry'Imana ngo ruracubatswe bivuga kwiki ico no bivuga ko icavuze kirumvikana turavye ibisambura urugo n'ibintu bitandukanye turavye mu rugo rw'umuntu umukenyezi canke umugabo hatabaye ibiyago ikiganiro mu rugo urugo ntoteba gusambuka ariko haciye habaho ibiyago bakayaga hakabaho imbabazi hakabaho hagati Imana urugo ruca rurama ariko ata biganiro bihari urugo ntirurama kandi bituma umuntu arenga ibigo n'ibintu bitandukanye nk'aho mperereye hariho abagabo barenga ibigo iyo umukenyezi yibarutse urura rumwe akavyara bigeme gusa ntavyara abahungu kenshi umugabo arakunda guta urugo akaja inyuma y'ibigo ngo agiye konda umwana w'umuhungu n'umukenyezi nawe nyine ashobora guta ibigo yabonye aguma avyara urura rumwe agaca ata ibigo akagenda kurondera bagiye kurondera uwundi mwana w'umuhungu cyangwa umwana w'umukobwa bigatuma umubano utamera neza none rero bafise Imana baca baja hamwe bakagirana ibiganiro bakabiha Imana kandi byose bakabishikiriza Imana hama Imana byose ikabigenza neza hanyuma ikindi gituma urugo rusambuka nk'uko yamaze kukivuga kudaha icubahira umugabo hariho n'igihe kandi n'umugabo ataha icubahira umugore atamugurira agahuzu atamugurira akarato atamugurira utuvuta two kwisiga kandi iyo abonye habonetse urura rumwe ntaje atahura kizo iyo vyaje bizanana atari uwo mukenyezi yabikoze none rero ni vyiza yuko haba ibiganiro mu rugo no kubahana mu rugo hakabaho Imana no kugirana ibiganiro iyo umuntu yagize ikosa bagasabana imbabazi urugo rugasubira kuba nkuko rwari ubwa mbere winosa yavuze yuko habonetse ego ikintu mu yindi myaka 5 kirusha ico mu myaka 5 iheze niko biri iyo wumvise ikintu hanyuma ukaja mu bintu vyiza urugo rasubira kurama nkuko rwari ubwa mbere cyangwa rugasumbiriza nkuko vyari ubwa mbere ko niko novuga yuko urugo rugizwe n'ibiganiro n'Imana akaba ari ija hagati turakengurukiye abatuganiriye dukenguruke nawe we waruze yompi urumvise neza yuko indunduro ya vyose no kwicarana umugabo n'umugore bakaganira ico badahuriza ko bahiganira ko hanyuma hanini bagashira hagati Imana maze bagasenga Imana ntacobuza urugo rutubakika neza iyo hagati muri go bahashize Imana rero turashimiye abaduteramishije dushimiye nawe watuze yompi ufise icubazo cyo wunganira telefone ni 71 amajana 24 ijana na 97 canke 69 amajana 499 amajana 619 canke udusanga aho dukorera ni mwirohero ya mbere ibarwa gitiriwe Gerere inimero 27 noko rero Leonidas Manakiza mwari kumwe ndagusize nakwifuriza ijoro ryiza naho butaha uhejeje gukurikira ikiganiro cingo n'imiryango ukaba ukeneye kutubaza canke kutwunganira urashobora kutwandikira ugasanduka makete 1140 Ibijumbura cyangwa dutelefona kuri telefone 22 24 26 57 mu mwanya w'amasaha y'akazi Yesu aguha umugisha.